Hello. Uno musi tugiye kuganira ku vy'ubuzi mu gihugu ca Kuwait. Kenshi abantu benshi bibaza ko ubuzi bwoba buri muri Dubai gusa ariho hantu haboneka ubuzi cane, ariko oya si muri Dubai gusa, no mu bindi bihugu ubuzi buriyo kandi hoho ndetse buhembana neza gusumba mu za Dubai, kuko Dubai en general umushahara wa Dubai ni $300. Urumva nko mu ma $300 mu marundi, murumva ko kuri marché noir ni umuriyoni n'ibihumbi amajana 7 canke ni umuriyoni n'ibihumbi amajana 8 gutyo. Ego hama mu manyarwanda nayo umva $300 aba 450,000, ibihumbi amajana 450. Ayo niyo mahera bakorera muri Dubai. Ariko muri Kuwait hoho imishahara ni myiza cyane vy'ukuri. Uno musi nivyo tugiye kuvuganaho, tuza kuvugana mbega imishahara ibingana gute, hama tuza kuvugana na kontra, mbega kontra ibingana gute, hanyuma mbega ko kazi wokaronka gute, mbega birasaba komisiyo. Iki kibazo reka ngenda cishuye, muri Kuwait nta komisiyo bisaba, mugabo ni bimwe twama tuvuga ati abana bacu abajene abakiri bato nibaje kwishure baca ubwenge, bamenye kuvuga icongereza, bamenye kuvuga igifaransa n'izindi ndimi, kuko uno musi n'abaja mu za Dubai batazi indimi bagira ibibazo, baranarenganywa kandi ari igihugu kirimwe amategeko kubera ko bataronka ingene baza kubisigura. Ego nuko rero muri Kuwait bisaba ko wewe ni wewe uyapplyingira, ndaza kubibabwira vyose ingene bigenda, akazi ni wewe ukisabira, hanyuma vyose ndabibabwira. Mbega bakeneye abakozi ubwoko ubwahe bameze gute, ibi ndabibabwira. Hanyuma ico twita eligibility requirements canke ibisabwa kugira ngo uronka ko kazi ni ibihe canke ni ivyahe, hama turaza kuvugana n'ingene bica bigenda kugira ngo uronke akazi muri Kuwait. Okay, ndaza kubaha link ushobora gusomamwo ibi bintu vyose. Ibi vyose ndaza kubaha aho mushobora kubisoma, hanyuma kandi ndabemereye ko ngiye kubaha ubunyene vuba site ucako mu applyinga, kandi muva mwibaza ngo na scams canke ngo ni binyoma, nta namahera bisaba. Kuko akazi muri Kuwait ingene bigenda ni wewe ubanza ku applyinga, nzobaha amalien, nzobaha amalinks, video ngiye gutegura izokurikiriye izo birimwe amalien yo gusaba akazi muri Kuwait. Usaba muri company, wewe uraba ivyo ushoboye, ukaraba n'akazi mukwiranye ukagasaba, bakakwemereye processes zica zihera hariya nyene. Bose wawe niwe atangura processes hariya, ndababwira ingene bigenda, hanyuma ukaba utaragira subscribe uyigire kugira ngo tujane twigire hamwe, twongere dutere imbere twese. Nuko share irakenewe ndetse na like irakomeye cyane burya ku ma video kuri YouTube, kuko iyo wagize like bituma iyo video yawe ikwiragizwa mu bantu bose nawe uzi. Nuko reka rero dutangure tudatevye. Ubuzi muri Kuwait bimeze gute? Contrat ni ya 2 ans, usinya contrat ya 2 ans. Ego ariko iri renouvelable canke iri renewable, irashobora kuba renouvelée iyo muvyumvikanye ko n'umukoresha wawe. Hanyuma mbega harasabwa komisiyo? Oyaye nta komisiyo zisabwa, nkuko nabibabwiye. Nzobaha amasite muzokoresha kugira ngo mushobore ku applyinga. Ibisabwa mu ku applyinga nibiki? Hasabwa passport, hagasabwa bivana n'akazi tuzobibona, hagasabwa na lettre de motivation bivanye n'akazi ugiye gukora. Ni CV, passport na lettre de motivation na diplome yawe, ariko bivana n'akazi. Hanyuma mbega bigenda gute? Hariya kugira ngo uronke yo work permit canke permis de travail yo kuja gukora muri Kuwait, ubanza kurondera akazi en ligne, ukapplyinga wewe ukagasabira en ligne. Umaze kugasaba umukoresha muvyumvikanye ko ibindi vyose n'umukoresha bikora. Ego arakubwira document zikenewe ukazimuha, hanyuma wenyene akaba abisaba hariya. Umukoresha kenshi hari ubuzi bisabwa ko umukoresha wawe ategerezwa kuba akora muri company, mugabo hariho n'ubuzi usanga umukoresha wawe ari umuntu nyene umwe nyene bisanzwe, nkuko tuza kubibona ngaha. Iyo nk'akarorero, iyo umukoresha wawe nk'ubuzi bwo mu gikoni, hari ubuzi bwo mu gikoni, hari ubuzi bwo kurera abana, hanyuma hariyo n'ubuzi bwo guteka. Donc mvuze nsa n'uvyiteranije gatoyi, hari ubuzi bwo guteka abo twita aba cooks, bajya abantu bateka, hariho n'aba maid
canke maids bajya abantu barera abana niki, hariho n'abashoferi n'ubuzi bwo gutwara imodoka burahari nabwo nyene rero. Nukuvuga ubu nibwo buzi, ubu buzi ntabwo busabwa ko uba uri muri company. Umukoresha wawe ni umuntu individuel akuronderera, aja muri leta agasaba impapuro hama ukaja gukora. Kurya mubona abarundi basanzwe baja mu za Oman, mu za Qatar n'ahandi. Ego hanyuma ubuzi hari ubuzi rero, ubuzi bukenera abantu bafite ama skills. Bimwe navuga ati kwiga ni vyiza kuko umuntu yize hariya ntakorera munsi y'amadolari 1,500 muri Kuwait. Namahera meza cyane. Aha naje ndabibabwira nanje ubwanje ngomba kwa applyinga sinobabesha. Ego kuko Kuwait nasanze maze kuvyiga neza, nasanze ahantu heza cyane. Bahemba amahera meza. Rero abakozi bakenewe, harakenewe abo twita aba technicians canke les techniciens, abahinga mu bintu kanaka. Harakenewe les engineers, abo barakenewe les engineers. Harakenewe nabo twita labor workers naba bantu nk'aba aide maçon, abantu bakora mu bintu vya construction, abasasa makaro, abagira gute, muravyumva namwe. Abo bose barakenewe. Harakenewe kandi n'abantu bakora mu mabiro. Hari amabiro usanga bakenemwe abanyamahanga. Ni ibintu bisanzwe cyane. Ushobora kwisomera ibi bintu mubona ngaha ndiko ndabereka ngaha, byose birimwo, urashobora kuvyisomera neza kandi ni ibintu vyumvikana. Tubandanye rero. Nababwiye ko ndi buzi buhari, nubuzi buba sponsorisé par umuntu ku giti ciwe, nk'umuntu akeneye umushoferi, ukeneye umukozi wo mu nzu, ukeneye umurabira abana. Abo bose ubwo buzi bwose burahari. Tubandanye hanyuma eligibility requirements tuzije ko rero. Les critères d'éligibilité nizahe? Icambere na mbere nuko ubushoboye akazi. Kuko urakora n'ama interview alinye. Nico gituma navuze nti biba ari vyiza cyane. Ego hari ubuzi nk'ubu bwo mu gikoni n'ibiki nta ma interview bisaba, ni ibintu bisanzwe. Mugabo ni vyiza naho nye kubuzi ururimi. Swate ukabuzi Congereza cyangwa ukabuzi Carabo. Uzi ururimi rumwe muri izo ndimi zibiri ni vyiza cyane. Nico gituma rero abana bacu bakwiye kwiga. Abakiri bato ntimureke kwiga ngo urumva ngo amashure ngo ntacamaze ngo ntabuzi. Ubuzi burahari, ukabuze mu gihugu ciwawe uja kukarondera hanze. Nanje ubwanje nagiye hanze gukora akazi, niko nkora kandi undi ndacabandanya ndondera ama opportunity. Nta kazi narose mu Burundi, mugabo ndakora, nagiye kurondera akazi. Yego nuko hanyuma ibisigaye murabona ko na profile yi YouTube yanditse ko ari mwarimu Joseph, sanzwe ndi umwarimu, niko kazi kanje kamisi yose. Ibisigaye reka tubandanye. Nukuvuga ibisabwa rero ni kuba ushoboye akazi, ufise ama skills. Hanyuma ibindi baragupima mu gihugu cyawe, hari impapuro zo kwa muganga utegeza gutwara ukabereka hariya, urazirungika zerekana ko ata bintu vy'ibigwaragwara ufise. Ndetse ushitse hariya kandi n'ivyo bipimo barabigira, bakongera bakagupima barabe kumeze neza. Na za Dubai ibi byose birakogwa, abamaze kujayo barabizi, kugira ngo bakoreshe umuntu bazi ko akomeye, atagwaye, atazova amagira ibibazo ku kazi. Nuko rero ivyo byose bamaze kugupima bakana ko bikwiye, umukoresha akaba yamaze kukwemerera akazi. Ikiba igikurikira n'umukoresha acaja muri leta, muri ministère de l'intérieur, akaja kuronderera ntuze ya contrat. No, acaja kuronderera work permit canke permis de travail. Ico gihe agenda twaye contrat wayisinye, agacaja muri leta kugira ngo akuronderere permis de travail. Permis de travail ibonetse, wewe ucuja mu gihugu ciwanyu canke mu gihugu mwegeranye, hariyo ambassade ya Kuwait canke hari consulat. Donc ushobora kuja hari hose namba ari muri ambassade, ukagenda utwaye permis de travail uwo mukoresha yakurungikiye, urayibereka, baca bashira mu mashini, baca bakubona. Ico gihe baca baguha visa. Baguhaye visa rero ushitse hariya aho biba vyoroshe, umukoresha mugena muvugana. Ushitse hariya winjiye mu gihugu, hari impapuro zikenerwa, ivyo biroroshe, vyo byose bikorerwa hariya. Barakujana kwa muganga bakagira, hari n'izindi impapuro usinya. Hanyuma warangiza ivyo byose bagaca baguha ntuzeya ID. Hariho ID, donc civil ID, gino nyine barayiguhera hariya, ugaca ukora mu buryo bwemewe n'amategeko. Biroroshe cyane rero. Nukuvuga ni ibintu bisanzwe binoroshe, kuko byose ni wewe uvyikorera, nta muntu agusaba commission. Murabona ngaha hepfo, murabona ahantu handitse Kuwait work visa online apply. Kene ku applying online visa
Kuwait jobs with visa sponsorship, murabona Oman work visa 2026, ibintu nk'ibi byose murabibona, ariko ibisi byo twajemwo. Lien ndaza kuyibaha, lien ndayibaha, ntimugire ikibazo. Lien zo kugira ngo biborohere gusoma ibintu neza mu vyisomere. Aha nababwiye bike sinababwiye vyose kuko amakuru ni menshi, urashobora kuyisomera. Hanyuma nkuko nababwiye kandi ngiye kubategura indi video nzoshiramwo amalinks canke les liens zizobafasha gusaba akazi muri Kuwait, kandi biroroshe cyane. Ni wowe uvyikorera, uzi icongereza byose uravyikorera, urapplyinga ibisabwa byose ukavyikorera, nibisanzwe cyane. Yego ibisigaye murabona, urashobora gusoma ibi byose. Umaze kubisoma urabona ko vy'ukuri ari site yizewe, ntabwo ari binyoma. Jewe iyi chaîne yanje ntabwo ndayicisha ko ibintu vy'ibinyoma, shira kwa makuru natohoje. Murakoze cyane rero, ntimwibagire gufyonda kuri subscribe, kuko amakuru azocanga ni meza. Aya ma scholarships yose ngiye kuyabaha nkuko nabitanguye. Abatarabiraba hariho scholarship namaze gushirako, murashobora kuyiraba ngaho, kandi ntirahera, izogeza mu kwa kabiri. Ntimute umwanya rero, kandi ndabipfurije amahigwe canke amahigwe muri vyose. Thank you, enjoy your time.